muka numugwi na karanga nk'indi migwi yose tukaba kandi dufise bimwe bimwe dutanga bijanye n'imico n'akaranga vy'igihugu cacu turafise umugwi w'intambo n'umugwi w'abavyinnyi tukaba kandi dufise n'umugwi w'abavuzi b'ingoma ama association menshi ama club arimwo abajene arimwo gwaruka Ego. harimo kandi n'abakuze Ego. ico ndabatumirira nukuyumvira imigambi y'iterambere kuko umaze kuronka ugwaruka gwegeraniye hamwe nukugwiyumvirira mbege ejo ruzoba rubayeho gute jewe nk'indongozi nobafasha gute rero n'abatagize ayo ni ma association abatari mu ma association ni vyiza ko binjira aho hantu ama association yamaze kubaho kuko birafasha ukuntu gugwaruka dushobora kuba ruri hamwe mu ntambo no mu mbyino turiyumvira mbega nta kindi kintu gishobora kubasahiriza mu buzima bwa none murabona ko ubuzima butera buzimba gishobora kubasahiriza kugira ngo bashobore kuronka agafaranga kuko mwizo ntambo bararonka udufaranga rero barafise n'umugirwa wo guterama tukabona ko bateramye bakoresha uburyo mugabo inda uyibwira ico wayibikiye ntuyibwira ico wayihaye turaheza rero twiyumvira iciyumviro cyo gushinga rino shira hamwe Ndabahaye kaze mwebwe mwese mukurikiranye chaîne yacu Ikiyago TV show abari hagati mu gihugu n'abadiaspora bari mu mahanga tukaba tubahaye kaze aho n'umunsi twatewe iteka no kugendera ikigo ndangakaranga inahemuka ariko tukaba twicaye ku cicaro ca CPD nkaba ndi kumwe n'umwe mu barongozi b'iryo shirahamwe akaba agiye kutwiganira ahavuye ico ciyumviro ugiye kubashikiza kino kiganiro akaba yijewe ni Sistela reka ndabaha ikaze mbere ko ndabaha ikaze nashaka gusaba umuntu wese tagira subscribe akore subscribe share commentaire nakoze reka duhe kaze umutumire wacu atwidondoye turaguha ikaze murakoze nitwa Egide Manirambona nkaba nize ibijanye n'inyubako ndi umu engineer mu Kinofinofu akaba ari jewe sanzwe ndongoye rino shira hamwe groupement financier communautaire CPD none nashaka utwiganire twakuze twumva club inahemuka bamwe inahemuka abantu batamba neza cyane twashaka kumva historique inahemuka imeze gute yubatse gute inahemuka murakoze inahemuka numugwi na karanga nk'indi migwi yose tukaba kandi dufise bimwe bimwe dutanga bijanye n'imico n'akaranga vy'igihugu cacu turafise umugwi w'intambo n'umugwi w'abavyinnyi tukaba kandi dufise n'umugwi w'abavuzi b'ingoma uwo mugwi na karanga usanzwe ukorera mu Ngagara urafise icicaro gikuru urafise kandi n'amashami mu gihugu hagati ndetse n'i Bujumbura hari amashami nko mu Kanyosha kwa Vyisi no kumutanga aho bita kumutanga Sud aho bita kwa Ntabona naho nyene turafise ishami n'ayandi mashami ari mu ntara hagati mu gihugu hagati club yanyu inahemuka imaze imyaka ingahe kirakora club yacu inahemuka iramaze imyaka irenga 13 tukaba kandi twipfuza no gushinga n'ayandi mashami mu gihugu cacu kugira ngo akaranga ko Burundi kabana ikamenyekana hama iciyumviro ca CPD cavuye hehe ko tuvuye muri club abatamvyi hama ico ciyumviro cazananye hehe kugira mwiyumvire gucrea CPD murakoze CPD ni groupement financier subiye inyuma gato umugwi ndakaranga inahemuka n'umugwi urimwo abantu benshi baraciye ku ntebe y'ishuri abo twita mu Kinofinofu monde intellectuel rero twariyumviriye ukuntu gugwaruka dushobora kuba ruri hamwe mu ntambo no mu mbyino turiyumvira mbega nta kindi kintu gishobora kubasahiriza mu buzima bwa none murabona ko ubuzima butera buzimba gishobora kubasahiriza kugira ngo bashobore kuronka agafaranga kuko mwizo ntambo bararonka udufaranga rero barafise n'umugirwa wo guterama tukabona ko bateramye bakoresha uburyo mugabo inda uyibwira ico wayibikiye ntuyibwira ico wayihaye turaheza rero twiyumvira iciyumviro cyo gushinga rino shira hamwe twavuye mu mugwi witwa Sesi mu Kinofinofu wari umugwi wo gufashanya aho batanga udufaranga duke hanyuma umwaka uheze bakabomora
bimwe bita amasirike yego bakabomora, bamaze kubomora ubwo usanga umwe wese aragiye gukora ibindi, agiye kuyakoresha ibindi. Hari rero nabo wasanga baca bayakoresha mu gusoma agacupa. Dava rero twiyumvira mbega ni gute abantu botera imbere kandi bakagumana ikintu gishobora kubafasha muri ya mafaranga bakuye, muri ya mafaranga barose. Turaheze rero twiyumvira iciyumviro ca microfinance, tuciyumvira nk'intahemuka, mbwa kiratugora gushira mu ngiro kuko uburyo buragoye kugira ngo umuntu azane uburyo abuzanira icarimwe. Niho rero twava twiyumvira gushiraho CPD igihe ibanki nkuru mu kwezi kwa mbere 2024 ibanki nkuru yavuga ati ivyo bintu vy'ibirimba vy'amasirike nibihagarare kubera batabona neza uburyo ingene buriko buratembera mu bene igihugu. yego Baca baraheza turaheza rero natwe kubera navuze ko uwo mugugizwe n'abantu baciye ubwenge, turaheza twiyumvira ukuntu tujana n'amategeko. Turaheza rero turagenda turabaza mu banki nkuru ingene bigenda, turaheza turaraba ivyo amateka asaba kugira ngo iki ciyumviro kibeho. Turaheza rero turashiraho uno mugwi twisunza amategeko y'igihugu kuko ibanki nkuru yaraduhaye uruhusha gukora bino bintu, yaraduhaye na nimero d'enregistrement dukorerako. mbega abo mwari kumwe muri club nibo mwajanye muri ico ciyumviro co gushinga CPD mu create yo CPD kugira ngo ibeho, mwarajanye canke hariho bamwe batavyumva? Umugwi ndakaranga ntahemuka n'umugwi ugizwe n'abantu benshi cyane. Rero iyi ciyumviro kije hari abagifata nka nkama n'abandi bagifata mineneko. Abenshi bice 90% nabavuye mu ndakaranga ntahemuka, nubwo intahemuka zitaje zose mu iryo shira hamwe. Nabavuye mu ndakaranga ntahemuka, ariko ubuye twaruguriye imiryango n'uwo ari we wese mwene gihugu wese akeneye kuziganya araca muri CPD turamwakira. None nk'abavyifuje bo kwinjira gute? Murakoze. Abavyifuje twarabashiriyeho uburyo bwo kwinjira muri CPD. Imiryango iguma yuguruye, twakira bose. Hanyuma twahereye ku banywanyi abo bitare membre fondateur, hama kandi turaja no ku bandi bakurikira, turiyumvira ku bene igihugu. Turaheza rero turashiraho ingene binjira. Uko ishirahamwe rigenda riraduga niko ibintu bigenda birahinduka, nk'ibijanye no kwinjira ko murazi ko gutunganiriza abantu biragoye. Twarashizeho ubwa mbere ko abantu binjira ku mafaranga 50,000 tugitangura. Hama turashiraho ko binjira ku 200 bivanye n'umurindi w'abantu bari ko barinjira bari benshi. Ubu twaba tugeze ku mafaranga yo kwinjira 400. Hanyuma mwabajiti mbega none mukora gute? Yego. Turafise ibisata bitatu. Ico twita mu rurimi rw'ifaransa education financière. Turafise kandi umugwi w'aba actionnaire. Turafise kandi n'igisata kijanye no gufashanya ico bitaro social. Ku kijanye na education financière tugira dukotiza kundwi dutanga uburyo kundwi. Hari umuntu agatanga guhera ku 10,000 guhera ku 5,000 gushika ku 150. Tukabikora kundwi kugira ngo abantu bamenyere kuziganya, bamenyere gutanga uburyo, hanyuma babuziganye kugira ngo ejo bubafashe. Hama turafise kandi n'ikindi gisata c'aba actionnaire. Abantu baragura ama action iri ku 150 kuri bashasha. Tukadutanga n'amafaranga yo gufasha ibikorwa ayo bita frais de fonctionnement y'ibice 10 kwijana y'ama action uba waguze. Ayo rero aca kuri konte muri Bankobu kugira ngo dushobore kuyegeranya, dushobore gushikira uburyo ibanki nkuru idusaba kugira ngo dushobore gukwiza, hama twimuke kuko groupement financier ni microfinance yo mu muco wa 4. Tukaba rero twifuza kuja mu muco wa 3 canke mu muco wa mbere dukwije uburyo ibanki nkuru idusaba. Rero duca mu bwo buryo hama tukaziganya turaba ko twoshikana ayo mafaranga. Turafise rero n'igisata cyo gufashanya, naco nyene kirafise amateka kigenga. Turashiraho ikirangaminsi dushobora gutangira kubwo buryo bwo gufashanya. Tukuraba n'abantu dufasha ko mu mategeko birimwo ingene dushobora gufasha abantu, namba ari uwabuze umuntu, ari uwagwaye canke ari uwibarutse canke ari uwagize ubugeni. Abo turabafasha kuko twavuze duti umugwi w'abantu ni biza ko bategeza gufashanya. Hama vision mufise mugiye mumaze kwinjira muri ca gice mwifuza ko mwinjiramo nizi? Murakoze. Ubwa mbere murabona ko hari ubushomeri kugwaruka. Yego.
vision ya mbere twiyumviriye ni ugutanga akazi kuko microfinance imaze kubaho harabaho abakozi baronka akazi kuko n'ubu hariho abakorera ngaha turafise abararira turafise abashobora kutwandikira ibintu hanyuma abantu bagashobora kubibona turafise vision kandi dufise vision ubwa mbere yo gutanga akazi ko abantu bava mu bushomeri barimo vision dufise ni ya microfinance kandi dufise vision yo gushika kuri microfinance kandi kubera ari umugwi w'abantu benshi turafise vision yo kugira iyindi migambi kugira ngo dushobore gutanga ubuzi hanyuma abantu imibereho yabo ishobore kwisununura. Murakoze none ico gikorwa ndabizi neza ko igikorwa kirimwe amafaranga kenshi nikiburamwo intambamye nta ntambamye mwa mushobora kwa muhura nazo mu iki gikorwa? Intambamye ntizibura uko no mu buzi busanzwe hagenda haraboneka ibibazo yego ariko tuba tuhari nk'abantu bakuze kugira ngo izo ntambamye zishobore kuzikura. Intambamye rero twagize ubwa mbere ni intambamye zo gutangura kuko gutangura hama hari intambamye kuko nababwiye ko twavuye muri bimwe bita amasirike hama tugashika muri groupement finance. Iyo abantu babwiye ati umwaka uheze ntimuzogabura ibi ntambamye ikomeye kugira ngo abantu bashobore kuvyumva umwaka uheze bahora bagabura yabaye intambamye rero mugabo turabibasigurira baravyumva kuko twari dukeneye ikintu kibandanya nkuko ibaye inkuru yabidusaba. Hanyuma iyi ni intambamye hari intambamye ikomeye y'abantu bagiye barahura n'ibibazo aho abantu usanga barabivye bakagira iyo migambi mugabo ntishike iretse gushika bwacafata uburyo bwabo bakabukoresha ibindi ntibusubire ku bene gihugu. Abene gihugu rero barafise ivyo bikomere urumva kugira ngo ushobore kubasigurira umugambi nabo bakwizere birafata umwanya. Hanyuma yindi ntambamye ni y'abantu aja mu kintu mugabo ntacitwararike ntabone ko ari ciwe yiwe ntabone ko ari umugambi wiwe ugasanga n'amategeko dukorera ko ntariko arayumva no mu gihe nawe atavyumva ageze kubisigurira umuntu namba ari mushasha musigurira ibitari vyo iyo yabaye intambamye ikomeye mugabo abene gihugu bariko barabitahura bariko barinjira kuyo adhesion y'amajana ane bariko barinjira tubana tubakira imiryango iruguruye ko twifuza ko le monde abantu abarundi n'abarundi kazi bashobora kuronka imibereho yisununuye imeze neza. Nkuko mubivuze ko hariho abantu bagira ubwoba kwinjira kubera ko hari vyabaye vyahungabanije imitima y'abantu bituma abantu batakizera kenshi kwinjira mu mashirahamwe ngo bashiremwe imitahe yabo. Nikihe cizere mwebwe muha abantu mwogira abantu kugira ngo bizere ko amafaranga yabo bashobora gushiramwe mu mitahe atakibazo bashobora kugira? Murakoze ubwa mbere nababwiye ko groupement CPD yajiva muri association Club Kitena Imuka nukuvuga abenshi barimwo ibice 90% n'abantu tuba tuzinanye twakuranye twabanye ubuzi mico iwe ngena meze kwaherana n'ibindi byinshi. Nukuvuga rero abo turi kumwe ubwa mbere nibo cizere dufise kuko ubwa mbere ubanza kuyizera wewe hanyuma muri kumwe baca bakwizera. Jewe cirque nayitwaye imyaka 6 hanyuma mu nyuma ndaduga nza gutwara CPD. Nukuvuga abo bantu bangumije imbere barafise icizere bamfitiye hamaranshi ndabagirira icizere rero kubera ko kahise kacu kubera ukuntu twabanye biratuma abantu bagenda bavuga bati ujya mu nta bujyaje afise bajya abantu nta bujyaje bafise kuko aho hose muri iyo myaka twajira amafaranga rero naco gituma n'ubu hari inzego zitandukanye hariho urwego nkenguza bikorwa bajeje gukurikirana ivyo bintu kandi abenshi bakuriyemwo mu gwindakaranye nayemuka. Hanyuma kandi nk'ubu twababwiye ko amafaranga ari kuri compte bloqué menshi ari kuri compte bloqué kugira ngo sécurité yayo ishobore koroha ari kuri compte bloqué muri Bankobu bose baba babizi. Hama kandi turatanga raporo mu banki nkuru ibanki nkuru iradutegeka gutanga raporo ku mezi 6 no ku mwaka. Nk'ubu murabona ku mwaka uri kurahera mu kwezi kwa mbere ari itariki tutarenza tuba twahaye raporo ibanki nkuru. Nukuvuga rero abantu botekana kuko tugira ku mateko y'ibanki nkuru navuze ko benshi barimwo basomye abantu botekana hama n'ibintu byabo bakabikurikirana
turahurira mu manama ko turagira ama assemblée générale urabona ko abantu ataho bariko baraja urabona ko ibintu biriko biratera imbere tani hungabana bafise Ego. mukorera hehe dukorera mu Ngagara imbere ya Sesinga kuri kote y'ikibikira ni mu Ngagara ya gatanu niho ibiro vya CPD biri ibiro vy'amavyuguruye misi yose havuyemo ku munsi wa gatandatu no kuw'Imana ko ni misi yo kuruhuka mugabo guhera ku munsi wa mbere gushika ku munsi wa gatanu ibiro biravyuguriye guhera isaha 2 gushika isaha 9. reka tubashimiye cyane nakoze kuduha umwanya wanyu no kutuganiriza kwishira hamwe ryanyu CPD abifuza kwinjira abajene bose burahawe ikaze ariko mbere ko turangiza ndashaka ugire ijambo bwira ayandi maklebe ona turabona hari amaklebe mato avuka hari abantu usanga bafise amasosiyete bashinze niriye jambo batekerera icambere hanyuma twe nka twebwe nababwiye ko imiryango yuguruye kuba ari we wese hama kandi twakira abakiri bato twakira abakuze twakira umwene gihugu ari mu Burundi twakira aba diaspora ko turafise abatari bake bari mu mahanga harimo abari mu Bubiligi harimo abari muri Kenya harimo abari muri Zambia abari mu Mozambique n'ahandi nukuvuga bari bose turabakira apfa kuba yitwa umurundi rero nabatumirira bose kuba hamwe kuja hamwe bahagira urunani hanyuma kandi bagakurikirana ibintu vyabo kugira ngo basesa nkuyoze ntibaze barabaciramwo babononera kuko urumva nk'ayo mashyirahamwe yagiye aribwa yaratumye ayandi mashyirahamwe ariko aravuka abarundi batayizera ego reka tubashimiye cyane nakoze kuduha akanya tukaba dushimiye bari kwa dukurikirana bose tukaba tubabwiye ngo amahoro y'Imana abane namwe mu byanyu no mu banyu murakoze ciao ciao